Kako. Rero no munyuma. Spasio. Morone. Maho. Ngene mu buri biraka. Baje ngumizako umuhungu w'abantu baranyizera. Kwizera kwere. Abana bajya bose bahora bizera bara. Ba pilote. Uvuka ko adaserutse nta hunda rimisha. Oye ugirirwa amahirwe nuko Fabrice asigaye ari mu boza amamotivi yabihebye. Fabrice ubu umuhungu ikibora icara mutwara. Nanje urazopa ndagasituye mu gisaka. Aciye mvuga ntanye no kurima kwenda mbere ntaki. Mbona kweri muri no minsi ntukwabi. Ashatse ngo yisari kwe. Oya mugabo nivyo vyiza kuko. Urabona mu tumba twatera igiharage. Ijambere. Kandi akantu kaboneka ngano ko umungu karimbo. Oya karaboneka ko kari mu karimbo kaniripu n'igiza harimo n'intabira hangomba nce ndabihamba bisubire bibore. Yego. Ayo muzati ni vyiza harya umugenza aronsa karaka. Burya hariho bamwe bashikiriwe abandi bashikiriwe. Utumukuku kutse umukenkeri imwe. Mugo gashira inyota. Yego ibi bintu byo kurima vyovyo ni sawa. Iyi si ndabona ko yimbuka reka burya twebwe. Baye twaragiriwe amahirwe burya dufise isi yimbuka. Ko bamwe muzamurahata mumanuka mu bisaka. Cyorazi mungu burya ko narasama. Nakore 30. Mugubu mu kwezi ndimi y'abantu gusa. Kandi ni wanje nagiye kurima. Ati mahera ndo. Wimbira ngo ndagenda munsi yica. Uzi mungu ko nari narasama. Burya nkiri mu gisagara nahembwe 30. Natetse nahiye mugubu kuva aho ndugiye ndimi y'abantu nanje nkirimira singenda munsi y'icana ijana wari uri kuri 50 reka nugira muzeri rya jana riko kwa gasore iraki reka abantu tuja mu bitagira kamarona uraza abantu mwirukiye mu bintu by'uburimyi ko ubata muntu w'umurimyi abayeho na jewe no kuri kwimana ndakubwiye ubu aha ku gatumbi wacu nta mwana ciruka mu gisagara bose nabwiye ati fata isuka turime twimbure hamwe turonke ico turya turonke n'ico tugurisha nico gituma segaye no ubu gatumba na nyumba kumara bizi je na mustantera ariko arandondera mwino misi ambaza ubuhinga nakoresheje kugira urwaruka ndarugumize ngaho gatumba narabashingiye ntahe ndabwiye ati jewe naragiye mu gisagara ndateka mu ngo nyinshi aho ndaye banyirukana ijoro mugubu nahisemwe gutaha muhira ndime nkoreshanje maboko kandi ubu mu mufuko harabombotse nuko mvuga buri atarakagaye wakura mu gisagara akagaye gusuzubona nyoko bucaca ngo kagohe ngiri wabikoze uti atarakagaye wakuye mu gisagara ntakindi wakuye nta kintu wazubona mabucaca kagohe nibi wabikoze ahandi nagiye mu kunyuzura umukozi agomba kumwima udufaranga yakoreye mu guhamagara agacahamagara nk'uko uhamagara ngo kago mu guhamagara ngo kago mu nyuma ngubwo kakagoye ngo guhamagara ngo ni kuranyumva uno mu kuvuga avuga ijwi aserura ijwi mugoza ngo kago ndavuga ati none ibi bintu reka harabantu ugwaruka kwinshi kuyibaza ko kumanuka mu bisagara ariko kuba ugasanga atayisuka yo muhanka ibyo bihumbi 100 uri kuravuga agacaza kugayishwa ibihumbi 30 bamusuzugura bamugwizana mwana wa mama ubu je ndakubwiye ubu ndanagufashe ufashe dunyuri nguramanutse ndakwiruka ko nkakwega ati subira ugatumbura urayihagarika nk'umuroraje ati hagarara ndamwagiriza ko yo banyuruje umuntu ubu je gusaba gatumba ubu ndiko ndegereye imitumba yo hakurya yacu umva ubu je ni hayihangiro byo kugenda ku mitumba iyi nyene tubangikanije nkabwira urwaruka umva ndasaba abanyumba kumi babo ngasaba abakuru b'imitumba nkabasaba ati
urwaruka rwanyu tuyage ndabashingira intahe ayo nabonye mu gisagara kandi nkaca ndababwira n'inyuma yo kuva mu gisagara nkemera gukoresha hanje maboko nino suka Mungu iyo yarafashije abasokuru Mungu niyo yatumye uburundi bwitwa uburundi urabona twese hamwe twahaguruka tukarima ndakubwije ukuri inzara wobatse hari ivyatsi byose mukahindura tukahindura isi ndimwe icyatsi kiribwa ubu rero niryo hangiro nihaye kubwira urwaruka nkanje ndetse n'abatubuta kuvuga urungano rwabo yaho aho ntibaze ngo kubwira urwaruka gusa burya haje nanje urankubisakara umenga numiwe narakumenga naco rero hajya urampaye iciko utanjanye imbere y'ingwa oya kwiga se kugenda kwandika gusa se gufata amakaye cyo urazi ko nigiye na make aho ndatoye igisagara caranyigishije hajya ubona bagihurumbiramwo igisagara cyo guhurumbiramwo ahubwo igisagara kiryoshe warakoresheje yawe maboko umanuka n'inzingwa ku mufuko hamwe ubacako nyene bakuraba wibereye imiguru wazimuga mu mufuko habo ufise utkumanukana gushora mu kidugi ego oya kagohe oya vraiment aho ndatahuye ubaye umwe ngo mbwire gito canje gito cundi cumvire ego habwiye urwaruka mugabo nanje ndumbaganye aha ndagakubisa aha nikasohokanye akangumye uri kirumbire ndi kirumbire imyaka mfise simiki hanyuma enje kuraba twatundi nciye murambira ngo ari inyuma y'urugo twadohera ati yadohera nari maze n'imiti ndakurondera buke utobika kure bamwe bigira ngo ari abantu bataremera kujijuka ngo bajye utwo babiri yakuru baguma ku mugono w'abanda yabaye agenda arabakenyuwe ubu mbere ndiko ndarondera n'igufuri hamwe shira muri traction ahanca nkubita kwigufuri ntaho ujanitse n'ukurayo ku buryo n'uwabonye iyo yabika tovuga ngo ndayimwambura ayo ni 35 bitatu namaruko wamenyereye kuyaharura rero yakuye mu ndimo ucugumu uyitse bitari byo 35 gira ko akoze kuba ibintu ntabwo ngomba nkwakwanye muhungu reka tugende kwakwanya none tugende tuvanye ko ngaho tuvane ko gute namahera ntiyakwiye ntiyakwiye ntiwagutse we nawe uramenyere ko dutera inkuru namahera ntiyakwiye reka shandutse ikivi ndabe ko hano ndahapana 35 ubone 35 mu mafaranga mfitiye umva no wampaye ngaha inoti imwe iriko abagabo babiri 10,000 none mu 10,000 ndakwaye 35 asigaye ngaha none mwana wa mama tuvugishije ukuri tuvugishije ukuri ivyo 65 tuvugisha ukuri 65 biri ngaha mu miliyoni 65 ikenda usavye amahera ntuzi ico nagusabye Sinabwiye ati ko nyotewe je atamahera nagendanye ndiza amafaranga ngaho nivuna inyota ko wibuka ibintu je nomba ari sawa nani waciye nkurikira turajana mu ibara muguremera ko ari 10,000 sawa none nyuma yo kuyama ntiwankurikiye tukajana mu ibara cyane ko sinanyoye uranwa yego nta giti c'inyama c'icatanu wakweze we naragiti kaguye none akiyeri wamize nareko twokwicara hariya nkagenda nakigota nane je ntiwabaye ko nanyoye ifara none hari urariro mu mahera wewe wa konsome urabe ko ngahonye ufashe nayi wanje ko bitari ugira ufata aya na bimwe wampera hari none waruzi reka tube tureka ibintu byo oya waruzi ubu muri ibi bihe wewe kurafyina hajya rero nako ndakugaburira hajya nako ndakugaburira wari kurangaburira je nduyoya naje ko naho byati je ndanyotewe ntizi 10,000 nga wowe gace nkurikira none umviriza iwawe yumako umviriza kagohe uko twatanguye ibintu turi babiri tubiheze turi babiri nugombe kuzana ibintu by'intunzenye mu mafaranga urazi ko amafaranga oya bibaye ngombwa turarondera abahuta mu mafaranga naguhaye badahari none bibaye ngombwa none urayahakana aho turinda guhamagara abahuta cyamahera ndayemera none ivyo wariye ntuvyemera ma 65 vy'iwanyu none ivyo wariye ntuvyemera harura none wewe ugira ufata amahera naguhaye ucu yitiranya n'ivyo je nari none harura ibiyari binga Jesi mara nkunda abantu tugira ivyo 65 vy'iwanje ntugomba gufata mama gende bukebo yego ntiwanyoye ikiye kimwe eri bibiri ndaguherekeje igiti c'inyama c'icatanu amayinite yanga igihu abayanga aho na 65 ari kudafata ijambo ngo mperekeza
ijambo wavutse merekeza ndaguherekeje bica bija mu mano nzenye none niwari kumerekeza ukicara mwica none narakwinginze ndagusoma spaso naho byo gisagara cyanyigishije mu byo cyanyigishije nivyo birimwo nizo ubuhinga bwo guhana abagabo b'ingumyi Mwiritse ibihumbi 605 bibihumbi 10 batunzwe no kukwega umukenke aho ruhiye mugama mufuki wabo bayica we tugendanye imyaka ndakuraba ingene we nubwo uburifise uryuma aho yabandi agabo ngene kayuma ko reka nkoresha ubwenge kubera nanzi ko ari ngombwa usome ca ndagukurako kujya mpunga none narakwangaje jewe neje naragutumye ngunwa kagohe ndakubaza uri umubitsi wiwanje wewe none jewe nje ndagusomye wowe utatwikiga gaci wanje ko ariko ndabikubaza nonzurira amaso je nabwiye we namba bikubakiye rondera abahuza baje hagati yacu bavyumvira namba wabonye byatanguriye mu mashi byoca mu migere shajewe kwe byoca mu migere despacio simora nkinata mwana wa mama jayo nabonye mu gisagara nta mwanya nkifise wo kugwana kagohe urama amafaranga yiwanje nayo mwanya jewe ngifise wo kugwana mwiritse ibihumbi 6 ni wa 5 by'iwanje mbe ndakubaza mwirita mbaza ikindi kibazo cyose umwiritse ibihumbi 605 by'iwanje ngaha mu mamo nayo wari kagohe kuri ibintu by'akajagari kuri ibintu by'akajagari ureke gufyinato ku mafaranga sinabwiye je nabwiye ko nashwana sinabwiye je nakubwiye mu buzima ko ntamenyere gushwana ayo nabonye mu gisagara narabo mwana wa mama nundare ko amatama jewe urazi ko ayo mahera woyahoma ko yandi jewe nundare ko amatama n'ibintu by'ubuye mu kabare nitwatahanye muhira akura utare n'ibintu tuvuye mu kabare nitwatahanye muhira ego cyangwe wowe wana ko wari usanze umugore wanje yatetse inkoko urarya wani sosi siwe wayinyoye wajeje kurya ubugari se wafashe isosi urahira umugore wanje ateka isosi wowe uranwa si sosi wowe wayinyoye si wanyoye isosi wowe wespaso jana ugombe kunkora mu gahanga ugombe kunkora mu gahanga jewe nabonye byinshi kukurusha wabonye byinshi kundusha hewe warantaze kuja mu gisagara wewe je nabonye byinshi ubibonera mwana je bintu nabonye ni byinshi nakungora wazo abanyoye isosi mu rugi wanje ukaranguza n'isosi je umugore wanje yatetse mwana wa mama ndekera ikaramu imigambo vise nayo ikaramu yanje ndagusabye imigambo vise nayibonye ndagusabye undekera ikaramu uri kuraduza amaboko ngo ndushe technique ngo kuraduza amasuka basi itoru yandikisha ndagukubita namanje kubroka gitore namanje kubroka isuku uri kuraduza ngo ugomba kubita isuka je space ndagukarikira nkagukarikira gatamaza nkayibroka sawa yigumye kugira ngo ndagukubite ubugaba bw'umuntu buza mu ngo z'abantu bukiranguza n'isosi nibwo busanga n'umuntu kukipi bukamufatira isuka wewe nani nderukira nta mugabo nyamugabo amwe isosi mu rundi rugo rutari kwiwe kago uri n'imico mibi nta mugabo amwe isosi mu rugo rutari kwiwe mereze isuka yawe ndaguhisuka atari yugwanisha kuko singeneye kugwana ukeneye kugwana singeneye kugwana mugagatata singeneye kugwana jewe singeneye kugwana isubiremwo singeneye kugwana isubiremwo singeneye kugwana ugwanye ndaguterurana n'isu jesu ngwana ugwanye ndaguterurana n'isu ngwana ndabirengeye inoti yiwanje ubu jesi n'umwanya mu by'ingwano n'umwanya ndondera ko na pere inoti yiwanje rero amafaranga inoti yiwanje misosi wanyoye mu rugo iwanje yo kako uri n'imico mibi wewe wa mugabo we yo wafise imico mibi ni wewe uza mu rugo kundi mugabo ukanwa isosi ukaniranguza utazi n'igitunguru utazi n'umunyu wayirunze ingene kinga akagabo katari umugabo kanwa isosi mu rugo rw'abandi